woba ufise intege nke z'umutima, woba wifuza kunguka ubwenge. kaze mu kiganiro gaburira umutima wironkera ingaburo ituma umutima wawe utotahara. Matayo ikigabane c'17. Iminsi 6 ishize Yesu ajana Petero, Yakobo na mwene nyina Yohana abadugana igisozi kirekire ari bonyene. Akayanganira imbere yabo, mu maso hiwe haka nk'izuba, impuzu ziwe zera nk'umuco. Maze Mose na Eliya barababonekera, bavugana nawe. Petero abwira Yesu ati: Mugenzi, bitubereye vyiza ko turi hano. Niwabigomba ndubaka amahema 3 hano, rimwe ry'iwawe, irindi rya Mose, irindi rya Eliya. Akivuga haza igicu gikayangana kibatera igitutu, kandi ijwi riva muri nyagicu riti: Nguwo umwana wanje nkunda kampimbara, nimumwumve. Abigishwa bavyumvise bubama hasi baratinya cyane. Yesu arabegera abakora ko ati: Nimuve hasi, ntimutinye. Bunamuye amaso ntibagira uwundi babona atari Yesu wenyene. Bariko baramanuka ico gisozi, Yesu arabihanikiriza ngo: Ntihagire umuntu babwira ivyo beretswe, gushitsaho umwana w'umuntu azozukira avuye mu bapfuye. Abigishwa baramubaza bati: None rero nigiki gituma abahinga b'ivyanditswe bavuga yuko Eliya akwiye kubanza kuza? Arabishura ati: Eliya azoza koko, aroranye vyose neza. Ariko ndababwira yuko Eliya yamaze kuza, yamara ntibamumenye, ariko bamugize uko bagomba kose. Uko niko n'umwana w'umuntu agira ababazwe nabo. Buna abigishwa batahora ko yababwiye Yohana umubatizi. Bashikiriye ishengero, umuntu araza aramupfukamira ati: Mwami wanje, girira ikigongo umwana wanje, kuko arwaye intandara arasinzikaye cyane. Kuko kenshi na kenshi agwa mu muriro no mu mazi. Namuzaniye abigishwa bawe, ariko byabananiye kumukiza. Yesu arishura ati: Yemwe abiki gihe mutizera b'inkozi z'ibibi, nzogeza ryari kubana namwe, nzogeza ryari kubihanganira. Nimumunzanire hano. Yesu aramukankamira dayimoni amuvamwo, umuhungu acakira uwo mwanya. Maze abigishwa baza kuri Yesu biherereye, baramubaza bati: Bwo niki cyatumye bitunanira kumusenga? Arabishura ati: Nukwizera kwanyu guke. Ndababwira ukuri, namba mufise ukwizera kungana n'akabuto k'igiti, mwobwira kino gisozi muti: Imukaha, uje harya, kandi co kwimuka. Kandi nta kitazobashobokera. Ariko bene urya ntakugwamwo n'ikindi atari ugusenga no kwisonzesha. Bakigendagenda i Galilaya, Yesu arababwira: Umwana w'umuntu azoshirwa mu maboko y'abantu, kandi bazomwica, maze ku munsi ugira gatatu azozurwa. Barababara cyane. Bashitse i Kaperinaumu, abatoza ikora ry'urusengero baza kuri Petero, baramubaza bati: Ajye umwigisha wanyu ntatanye ikigabane ca shekeli? Nawe ati: Egome aragitanga. Binjiye mu nzu, Yesu aramwitanga, aramubaza ati: Uvyiyumvira gute ga Simoni? Abami bo mw'isi batangisha canke batoza abahe? Nababo canke n'abandi? Aramwishura ati: N'abandi. Yesu aramubwira ati: Noneho ababo baracuna. Ariko kugira ngo ntitubatsitaze, genda ku kiyaga, utere mwigera, wakira ifi ifatwa ubwa mbere, uyasamike, urasangamwo shekeli, uba ari ujana, uyatange mu izina ryanje n'iry'iwawe. Matayo ikigabane c'18. Muri uwo mwanya abigishwa baza kuri Yesu, baramubaza bati: Umukuru mu bwami bwo mwijuru ninde? Ahamagara akana, agahagarika hagati yabo, arababwira ati: Ndababwira ukuri, nimutirimbura ngo mucike nk'abana bato,
ntimuzoruha mwinjira mu bwami bwo mw'ijuru. Nuko uzokwicisha bugufi nk'aka kana niwe mukuru mu bwami bwo mw'ijuru. Kandi uwuzokwakira akana kamwe nk'aka mw'izina ryanje azoba anyakiriye. Ariko uwuzotsitaza n'umwe muri abo bato banyizera, icoroshe nuko bomubohera urusyo ruremereye kw'izosi, akadobezwa mu kuzimu mu kiyaga. Isi izobona ibara kubw'ibitsitaza, kuko ivyo bitsitaza bitazobura kuza, ariko uwo muntu azana igitsitaza azobona ibara. Ukuboko kwawe canke ikirenge cawe nihagira ikigutsitaza muri vyo, ugice, ugite kure, vyokubera vyiza kwinjira mu bugingo ucitse igikonjo canke ikirenge hako utererwa mu muriro utazima, ufise amaboko yompi n'ibirenge vyompi. Kandi ijisho ryawe niryagutsitaza, urinogore urite kure, vyokubera vyiza kwinjira mu bugingo upfuye ijisho, hako utererwa muri gehinomu y'umuriro ufise amaso yompi. Mwirinde ntimukengere n'umwe muri aba bana bato, ndababwira yuko mw'ijuru abamarayika babo bama baraba mu nyonga ha Data wo mw'ijuru. Kandi Umwana w'umuntu yaje gukiza icari cazimiye. Muvyiyumvira gute? Umuntu afise intama 100, imwe yozimira, ntiyosigaza imwe 99, akagenda mu misozi kurondera iyazimiye. Kandi yayibonye, ndababwira ukuri yuko ayinezererwa kuyirutisha zimwe 99 zitazimiye. Niko bidakundwa mu maso ya So wo mw'ijuru kumwe muri abo batapfa rubi. Mugenzawe niyakugirira nabi, ugenda umuhishuke mwiherereye, niyakumvira, uzoba wigaruriye mugenzawe. Ariko natakumvira, ujana umwe canke babiri, kugira ngo ijambo ryose rizoringanizwe, bivuye mu kanwa k'ivyabo na 2 canke 3. Niyatabumvira ubwira ishengero, niyanka kumvira ishengero naryo, kuri we wazoba nk'umupagani n'umunyabyaha. Ndababwira ukuri, ivyo muzoboha mw'isi byose bizoba biboshwe mw'ijuru, kandi ivyo muzobohora mw'isi byose bizoba bibohowe mw'ijuru. Kandi ndababwira ukuri yuko 2 muri mwebwe nibahuriza inama mw'isi gusaba ikintu cose, Data wo mw'ijuru azokibakorera. Kuko aho 2 canke 3 bazoba bakoraniye mw'izina ryanje, nanje nzoba ndi hagati muri bo. Maze Petero aza kuri we aramubwira ati, Mushinga ntahe, inshuti yanje niyangirira nabi, nzomuharira ngeze kangahe? Ngeze 7? Yesu aramubwira ati, Jeho sindakubwira yuko ugeze 7, ariko ugeze 7 gushitsa inshuro 70. Nico gituma ubwami bwo mw'ijuru busa, n'umwami yagombye gusuzuma ivyo yabikije abantu biwe. Atanguye guharura, bamuzanira uwamuririye umwenda w'itarantu 10,000. Ariko kuko atari afise ico yishura, shebuja agera ko bamugura hamwe n'umugore, abana n'ivyo afise byose, ngo umwenda wishurwe. Wa muntu yikubita hasi, amwitembagaza imbere ati, Mwami, nyihanganira, nzokwishura byose. Shebuja w'uyo muntu amugirira akagongwe, aramurekura, amuhebera wa mwenda amufitiye. Uno muntu asohotse, abona uwo bakorana yamuririye umwenda w'idenari 100, aramufata, amugwa mu gaho gati, nyishura ivy'umperaniye. Uwo bakorana yikubita hasi, aramutakambira ati, nyihanganira, nzokwishura byose. Wa wundi aranka, aragenda, amushirisha mw'ibohero, gushitsa hazomwishurira ivyo amufitiye. Bagenzi biwe babonye ibibaye, barababara cane, baragenda babwira shebuja ibibaye byose. Uno shebuja aramuhamagaza, aramubwira ati, wa muntu mubiwe, naguhebeye wa mwenda wose aho wantakambira. None nawe ntiwari ukwiye kugirira imbabazi mugenzawe, nk'uko nanje nazikugiriye. Shebuja araraka, amuhereza abasoda, gushitsa hazokwishurira ivyo amufitiye byose. Na Data wo mw'ijuru niko azobagirira, nimutaharirana, umuntu wese ngo aharire umuvukanyi wiwe bivuye mu mutima. Matayo ikigabane c'19. Yesu arangije ayo majambo, ava i Galilaya, aja mu ntara y'Yudaya hakurya ya Yorodani. Ishengero ryinshi riramukurikira,
abakirizayo. Abafarisayo baza kuri we bamugeza, baramubaza bati, mbega biremerwa ko umuntu yirukana umugore kubw'inyanduruko y'ikintu cose? nawe arabishura ati, ntaho murasoma yuko uhereye mu bihe vya kera Rurema yabaremye bari uburyo bubiri, ikavuga ko arico gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe ubutakivana, bompi bakaba umubiri umwe. Bituma batakiri babiri, ariko baba babaye umubiri umwe. Nuko ico Imana yamatanije, umuntu ntazokimature. baramubaza bati, none se ni igiki catumye Mose agera ko amuha ikete ryo kuvavanura akamwirukana? arabishura ati, Mose yabarekuye kwirukana abagore banyu kuko imitima yanyu ikomantaye. Ariko uhereye ubwa mbere hose ntivyari bimeze bityo. Ariko ndababwire, umuntu wese yirukana umugore wiwe atamuhoye ubusambanyi, akarongora uwundi, abasambanye, kandi uwurongora uwahukanya abasambanye. abigishwa baramubwira bati, ivyo umugabo n'umugore asangwa bimeze bityo, noneho kurongora n'ikigoye. nawe arababwira ati, si bose bashobora kwemera iryo jambo atari ababihawe, kuko hari inkone zavutse zityo uhereye kuva mu nda za ba nyina, kandi hari inkone zakonwe n'abantu, kandi hari inkone zikona ubwazo kubw'ubwami bwo mw'ijuru. Uwushobora kuvyemera navyemere. bamuzanira abana bato ngo barambikeko ibiganza abasabire, ariko abigishwa barabakankamira. Yesu arababwira ati, nimureke abana bato, ntimubabuze kuza hondi, kuko ubwami bwo mw'ijuru ari ubw'abameze batyo. abarambikako ibiganza avayo. Haza umuntu kuri we aramubaza ati, mwigisha, nkora iciza ki ngo ndonke ubugingo budashira? aramubaza ati, umbariza iki ciza? Inziza ni imwe, ariko asanga ugomba kwinjira mu bugingo, witondera ivyagezwe. aramubaza ati, nibihe? Yesu aramwishura ati, ntukike, ntugasambane, ntukibe, ntukagirize abandi ibinyoma, wubahe so na nyoko, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. wa musore aramubwira ati, ibyo byose narabyitondeye, hari ikindi majije? Yesu aramubwira ati, asanga ugomba kuba intungane gose, genda ushore ivyo utunze, ugabira aboro, niho uzogira itunga mw'ijuru, utekuza unkurikire. uwo musore yumvise iryo jambo, agenda ababaye, kuko yari afise itunga ryinshi. Yesu abwira abigishwa biwe ati, ndababwira ukuri, biragoye ko umutunzi yinjira mu bwami bwo mw'ijuru. Kandi ndababwira yuko icorosha ari ingamiya guca mu zuru ry'urushinge, hako umutunzi yinjira mu bwami bw'Imana. abigishwa bavyumvise baratangara cane bati, none rero ninde ashobora gukizwa? Yesu arabitegereza arababwira ati, kubw'abantu ico ntigishoboka, ariko ku Mana vyose birashoboka. buno Petero aramubaza ati, mbega twebwe ko twaretse vyose tukagukurikira, none tuzohabwa iki? Yesu arababwira ati, ndababwira ukuri yuko mwebwe abankurikiye, aho umwana w'umuntu azovyagirira ku ntebe y'ubwiza bwiwe, igihe co kuvyaga ukundi gusha, namwe muzokwicara ku ntebe 12, mucira imanza imiryango 12 y'Abisirayeli. Umuntu wese yasize urugo canke abavukanyi biwe, canke bashikiwe canke se canke nyina, canke abana canke itongo kubw'izina ryanje, azobishumbushwa umurengera, kandi azoraga ubugingo budashira. Ariko benshi b'imbere bazoba b'inyuma, kandi ab'inyuma bazoba b'imbere. mukunzi wahisemo kubana natwe muri iki kiganiro Gabura Umutima, turagushimiye. ukaba ufise ikibazo canke wifuza kutwunganira, duhamagare canke urungike ubutumwa kuri
76 ubusa 61 ubusa 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 canke kuri 76 ubusa 69 ubusa ubusa ubusa. Imana iguhezagire.